Ndabaramukije, nitwa Minani Felix. Ibikorwa vya misi yose bijanye na koperative Mbegera Bunini mu gisata c'igitoke. Turi ku mutumba wa Kinzobe, zone Kabuye, komine Kayanza, intara ya Butanyerera. Aha mubona ipipinyeri uko muyibona yose imeze. Aha twipfuje gushiramwo imbuto y'ibitoke iri certifié, no kuvuga ikingiye, ikwije ubuziranenge, irinze ingwara. Tukaba twipfuza ko abenegihugu boyikwiririkanya bakayirima, hanyuma rero tukaronka imirima myinshi itunganije neza kandi irimwo umwimbu mwinshi, kugira ngo igitoke muri iki gihe tubona yuko bibangamiwe n'ingwara za ruhonyabitoke zitandukanye, yuko twogarukira igitoke kugira ngo umwimbu w'igitoke wiyongere. Nihe tandukaniro riri hagati y'ibitoke bishasha nko murakora n'abigije bihasanzwe? Itandukaniro rirahari rinini cyane, kuko bijya bitoke byari bihasanzwe ni vya kera birashaje. Ibi rero n'ibitoke bishasha, mugabo twebwe uku tubitegura tubihindura bishasha cyane, kuko turafise ubuhinga bwo kubihingura, tukagihera hariya imbere mu mutima, tugafata umutima w'igitoke akaba ariwo duhinguramwo imbuto nyinshi kandi nziza zikwije ubuziranenge. Ibi biramaze guterwa mu mirima imwe imwe. Akamaro kabyo ico bitandukanije n'ibindi, ubwa mbere ibi bikura n'ingoga bigatanga umwimbu n'umusaruro vyihuta. Ikindi naco ibi birarinda ingwara, kuko ubu buryo biba bihinguye nta migera, hanyuma tugaca tubitangira kubikoresha, kubigwiza bikwije ubuziranenge. Ivyo bavyiza byose aba yuko abantu babirondera ko bokwiyandikisha, hanyuma biyandikishije duca tubitegura, kuko ibi mu mezi 2-3 tuba twabironse. Duca tubitegura tuza ati uyu tumutegurira ibitoki 100, uyu nawe tumutegurira 50, uyu 20. Umuntu ashaka ibitoke bigwiriye ategerezwa kuza kwiyandikisha, kugira ngo kandi akatubwira variete ashaka. Ibikorwa turiko turatunganya ngaha twebwe leta irabizi, kuko ibi bikorwa turiko turabitegura, no kuvuga byaraciye muri DPAye, byaraciye muri Izabu, byaraciye mu bushikiranganji, aho nabo muri ONSS bamaze kugarukira ngaha kabiri. N'ubu bariko barabikurikirana cyane ibi, kugira ngo bagende bararaba ihindagurika ryavyo. Bari kuri ivyo bakurikirana ingene bigenda birunguka ku munsi. Leta turiko turakorana neza. Ibi bitegezwa guterwa n'abenegihugu, kandi tukaba tunabakangurira ati babigure ku bwinshi, babigwize n'ibiburiburi, ntihagire umuntu ku rugo yobura imitsinda n'ibiburiburi mikeya nk'itanu ku rugo urwo ari rwo rwose. Hanyuma rero ibi bitoke bigwire, imbuto igwire ibe nyinshi cyane, kandi tugasaba na leta, kuko abenegihugu hari ibintu bakora bakananirwa, bikaba bisaba yuko leta nayo ishibishiramo ukuboko. Leta rero ikaza ikadukomanda imivyaro, hanyuma ikagenda ikayiha abenegihugu bafise amatongo meza, tukabigisha ingene babitera, hanyuma kugira ngo ivyo bintu bigende neza, ibitoke bigwire mu gihugu cacu c'u Burundi. Noneho no hamagarira abagwiza atunga benshi ko nibiburiburi umugwiza atunga ateye bikeyo ugira nk'ibitoka 500, akagira ikivi c'ibitoka 500 gishobora kuzigama urugo rwiwe, kugira ngo itunga ubutunzi bwiwe bugume buremeshejwe n'uwo murima w'ibitoke. Kuko ubutunzi bukomeye ni uko igihugu kiba gifise ibifungurwa. Uyu mugambi wose ukorera mu gihugu atabifungurwa bihari, ntashobora gutera imbere atamfungurwa zihari, kuko imfungurwa bwa mbere abantu iyo baguwe neza ibindi byose bica bitera imbere. Kubagwiza atunga bari bakwiye gukangukira iki gitoke bakagitera ku bwinshi, hanyuma bikagenda neza. Kuri leta nayo, leta nuko yotuba hagufi. Hatwebwe twari dufise ivyiyumviro nk'ibi, twasaba leta ko yotuba hafi, mugabo gushika uyu munsi ntiratuja kure,
bama batugendera ngaha, bama badukurikirana, mu vy'ukuri baradukurikirana, bashishikare, twobasaba bashishikare, bagumye uwo murindi bariko kudukurikirana kuri iki giterwa c'igitoke, kugira ngo iki giterwa c'igitoke gishobore kuba imbumbarugo koko. Iki ni igiterwa mbumbarugo, kibi igiterwa mbumbarugo, kibumba imiryango, burya imiryango iyo itekanye niho na leta ikitekana. Niyo abantu bagira amanama yo kujana inzira za Nyabahururu, ntibashobora kuza basanga abantu bafise imfungurwa. Iyo abantu baza kwigisha iby'ibintu by'intambara, abantu bafise ibyo kurya, bafise ibyo banywa, ntibashobora kuja kwitabira abantu babyira intambara, kubera ko ntaco bakenye, ntaco babuze. Mugabe iyo hari inzara baca baza muri ubwo buryo nyene, bakabazana utwo babahendereza, bagaca babakurikira, bakabajana mu mayira bashatse ya Nyabahururu. Ubakeneye batora Twebwe udukeneye inomero uturondererako ni 68 421 908 za limitere. Zareho nazo ututelefona ku 79 78 33 99. Aho utudutora neza. Canke bakabasanga dusanga ngaha ni ku mutumba wa Kinzobe, zone ni Kabuye, imbere y'ibiro bya zone ya kera yo mu Kabuye. Niho dukorera, hari icapa canditse ko koperative Mbegera Bunini. Ku biro naho nyene ni ngaha nyene, naho nyene hari icapa kituranga canditse ko koperative Mbegera Bunini. Murakoze namwe.